Ku muhingamo kw'igenekezo rya 29 Munyonyo no mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverend Kuriyo yarateye iteka ibirori vy'igikorane c'amasengesho y'iminsi 3 categuwe n'ishengero ry'urukundo rivuga ubutumwa bwuzuye Agape Full Gospel Church. Ivyo birori vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru co ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, vyari vyitabwe n'abakozi b'Imana batandukanye, umuvuga butumwa w'umurundi aba mu gihugu ca Australia, abategezi batandukanye bo mu ntwaro hamwe n'abajejwe umutekano. Vyari vyatekanijwe mu ntumbero yo gusengera igihugu ngo kigume mu mahoro n'umutekano, hamwe nuko amatora yimirije yogenda neza. Umukuru w'inama nkenguzamateka yasavye abari bitavye ico gikorane ko bokwama basengera igihugu, bongere bakivuge neza aho bazoba bari hose. Kw'igenekezo rya 30 Munyonyo naho no mwaka, nyakubahwa Ndikuriyo yarakurikiranye inkino zitandukanye z'umupira w'amaguru zabereye ku kibuga Peace Park Complex Stadium Cigisenyi muri komine n'intara ya Makamba. Imbere y'umutaga habaye inkino zibiri, urwa mbere rwahuje amashuri y'umupira w'amaguru y'abana badashikana imyaka 17 b'Imakamba n'ab'Igitega. Urukino rwa kabiri nago rukaba rwahuje umugwi Aigle Noir B n'umugwi wa komine Kayogoro. Ku muhingamo w'uwo munsi, umukuru w'inama nkenguzamateka asanzwe arongoye n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB mu Burundi yakurikiranye urukino rwahuje umugwi Aigle Noir w'Imakamba n'umugwi Lydia Ludic w'Ibujumbura mw'ihiganwa rya Primus League. Urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ibitsindo 3 vya Aigle Noir kuri kimwe ca Lydia Ludic. Kw'igenekerezo rya mbere Kigarama no mwaka naho, umukuru w'inama nkenguzamateka yarateye iteka ibirori vyo gusozera amahiganwa yahuje amashuri y'akarorero yo mu Burundi. Ivyo birori vyabereye ku kibuga Peace Park Complex Cigisenyi co muri komine n'intara ya Makamba, vyuguruwe n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje ishure ry'akarorero ry'Imakamba n'ishure ry'akarorero ry'Imusenyi mu ntara ya Ngozi. Rwarangiye umugwi w'Imakamba utsinze uw'Imusenyi ibitsindo 6 kuri kimwe. Mwijambo yashikirije imbere yo gutanga udushimwe ku mashure yarushije ayandi muri ayo mahiganwa, umukuru w'inama nkenguzamateka yarakengurukiye ubushikiranganji bujejwe indero kugene bwatunganije ayo mahiganwa azotuma abanyeshure barusha abandi ubuhinga mu nkino bamenyekana. Nyakubahwa Ndikuriyo kw'izina rya Fondation Aigle Noir yamenyesheje ko azofasha ayo mashure y'akarorero mu kuyaronsa umwambaro w'umupira w'amaguru, yongera yiyemeza kuzoshigikira inkino zimirije zizohuza ayo mashure mu gihe zizosubira kuzobera aho Imakamba. Twagomba dushimire ubushikiranganji bw'indero, dushimire eka mbere na leta y'u Burundi yo yumviriye icyumviro cyo gushiraho aya mashure y'akarorero mu gihugu cyacu cy'u Burundi, amashuri 5 hariya mu burengero, uraruko, hagati mu seruko no mu manuko bw'igihugu. Twagomba dushime icyumviro naco cyo gushiraho izi nkino zihuza aya mashure y'akarorero. Dushimire rero abitabiriye izi nkino, habize umupira w'amaguru, umupira w'amaboko, basketball, kwiruka. Ni icyumviro ciza, eka mbere nk'umukuru w'ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi, ngo ndababwire yuko ariko harigwa mu mishami mpuzamakungu FIFA ingene n'amashuri yojamwo mu bijanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru ku isi, bagashamo n'amashuri. Urumva rero mu misi iza ngira ngo niyo umugambi waramutanguye mu ishami ry'umupira w'amaguru bazakora n'ubushikiranganji bw'indero kugira ngo abana batangure kwigisha umupira bakiri bato, kugira ngo munazi yuko n'umupira ubu uri mu bitanga akazi. Dushimira ubushikiranganji ko bwiyumviye ngaho Imakamba bukiyumvira n'iki kibuga. Ikibuga mu misi iza giye gutangwa kwakira inkino mpuzamakungu. Murabona turi mu bwubako, muga turizigiye yuko mu kwezi k'umunani, mu kwezi kw'indwi k'umwaka uza, aha hose hazoba hari intebe abantu bose bicarako zisa neza. Ku mashuri d'excellence mutarose ibikwiye muzore mutujya kara muri Aigle Noir. Mbere turabemereye imyambaro y'amashuri 5. Imyambaro t-shirt, ibutura kujya bari bambaye ni socks, ibirato navyo duvise. Tuzobituma ko byanditse ku muzo tugira amashure n'amarogo yayo, tuzobivane hanze byanditse ko neza. Mu nyuma haciye hakurikira ibirori byo gutanga udushimwe, ibikoresho bitandukanye vy'inkino bikaba byaratanzwe ku banyeshure n'amashuri atandukanye bakurikije ukugene bagiye bararushanya. Inyuma y'ivyo birori, nyakubahwa Ndikuriyo yaciye atera iteka ibirori byo kugurura ihiganwa ry'umupira w'amaguru Lake Tanganyika Cup
Iryo higanwa ryabereye aho ku kibuga Peace Park Complex Stadium c'Igisenyi, ryahuje imigwi 8 iva mu burere bwegereye ikiyaga Tanganyika bw'i Burundi, Tanzania na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ryama ritunganywa uko umwaka utashe mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'imibano myiza hagati y'abe n'igihugu baba muri ako karere. Muri iryo higanwa, igihugu c'u Burundi caserukiwe n'imigwi 4 igizwe na Aigle Noir w'Imakamba, umugwi w'Imuyinga, w'Ibujumbura n'uw'Ibubanza. Muri Tanzania naho havuye imigwi 3, uw'Ikigoma, uw'Ikasuru n'uw'Ikibondo. Mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho vyari bitekanijwe ko hitaba umugwi umwe gusa.